nuguhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene igihugu abandi bose hebura cuka nugucutsa abantu nje gituma nimva tuzobaza iyo bazihambye mumenye ko tuzatsinda inkotanyi ndemeza ko FPR ishobora gutegeka igihugu narimwe ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda kurikije ko mwese mwabaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no ku 10% mwe mukaba muri 90. Ubukuru twahawe tubyirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Mwaramutse abantu benshi mwarumvise amajambo yavuzwe na Reverien abantu benshi banyandikiye bavuga cyane ko amajambo ateye ubwoba cyane gose kubona umugambwe uri ku butegetsi uvuga amajambo nkayo avuga ati c'est terrible sinibuka terme yakoresheje mugabo yumva ko ari amajambo avuna umugongo ari amajambo yica mugongo ku muntu ari ku butegetsi nabuze aho ndayahera mugabo ncanibuka umuntu umwe yagize comment mbabarire cyane gose cyo ibintu byo kurya umuntu sinabikunda iyo comment ngaha ntamwe nayifuse avuga ati kubera iki abategetsi batafita ijambo gihumura iyo comment nayibona da display ngaha iri kuri YouTube kuri video imwe nakoze aho ndada yavuga ati abantu bazotera kaduruvayi nitwabafata tuzobaboha reka kwanza mbanze ndayirabe iyo video nawe ntamurenganije nibaza ko ndadaye kamuciyemwo canke kumbure bya biryohe byo muri miyamamazo ntabwo ryari discours yateguye kumbure ntashwe kuronka mpavanda gukombana n'amajambo nk'akarogwa gaso yavuga yatsinze ibintu nk'ivyo kugira turabe ko mu vy'ukuri rya jambo gihumure ariko nko nifuza ndazi ndadaye muramukunda muri benshi ntimurirandire ko ndamukoresheje kubera seulement numvise yuko nibutse iyo comment y'uwo muntu cyandaba amajambo never avuga ndamajambo Reverien yavuga ndamajambo bajya abandi bavuga bari kumwe ku butegetsi ba Shabani ndamajambo uyu mukuru n'amacinga amateka avuga nje ndasubira inyuma ndaja kubibereka ngompara n'ayabandi bategetsi batwaye Burundi bagiye bavuga mu bihe naho nyene bitari vyoroshe ndi ukombara ibihe novuga bitoroshe nibihe bitoroshe kandi sinja kuvuga ko kuri bagaza nk'akaro kubera atantambara yari hari kandi ndishobora kuronka discours nyinshi zabagaza à l'époque kumbure digital yari bwakare cyane mugabo iryo jambo ryatumye umuntu agira comment niri bon ryari jambo canke umuntu yavuze ko ryari jambo mugabo vyari propaganda mu kwiyamamaza mu matora niri yakuye niho yakuye comment Oza baporo basigaye bari kurusha ibangana gutya nibo baza gutera ingwano ku miliyoni 5 zirenga z'abarundi bishakira amahoro noza gutera ingwano nibayitera nibatse uwo muriro turi miliyoni 5 tuzowuzimya tumaze kuwuzimya tuce tubaboha ico tuce tubaboha neza ko cyo cy'umuntu akibaza ati none se kumbe hari kera ariko umuntu avuga ko ajya kugwana demokrasi umuntu ateye akaduruvayi so kumuboha cyangwa kumuhanga no kumufanya nico kimwe bavimikana kumenga nta jambo ryo guhumuriza ririmwo nubwo ndetse kumurenganya ndadaye igihe yatsinda amatora yavuze ijambo gihumure ntabwo yavuze ko abatsinzwe agiye kubaboha canke kubakomesha reka ndavyihoze ntimugiye kumenya cyane kuri ndadaye ndaza abantu benshi baraba video mu ntango nagomba mukurikirane neza murabe ukuntu abantu bagiye batwara Burundi bagenda barayarasha ku ma evenement atandukanye nja guhera nk'akaroro kuri Rwagasore yaravuze ijambo ry'insinzi ntuze ba nkuru nziza iyo batsinze turababona na ndayishimiye hanyuma tugira turapima uyo yavuze amajambo atari make uyo yabaye mu gihe cy'intambara hanyuma ba Reverien bavuga mu gihe cy'intambara turapima turabe ukuntu abacanke bariya bikomporta mu gihe habaye intambara bimwe nja kuvuga ivyo numvise ahandi nja kuvuga ibintu biri recorded ngaha kuri internet na mushobora kuja kunyomoza reka mpere ku ijambo rya Rwagasore ijambo rya Rwagasore mwese murarizi riri kuri internet mugabo kenshi na kenshi tujumva turengana umuntu haswe guhekenyanga amajambo nkuza kuyakoresha cyane kuri muri YouTube channel zanje mu video ariko ndabibutse context donc Rwagasore aratsinze umugambwe iprona newo yari yaserukiye hariho iyindi migambwe itari mike harimo zya za PDC ntuzene bakunze kwidodombera mugabo surprenant na Rwagasore ntidodombeye PDC neva ubahaze imyaka 78 ibiharo hagiye bincamo nihaje kuyidodombera ariko reka wumvize no jambo yerekana ingene insinzi yagenze inshuti zanje
intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Uyu munsi iprona yatsinze, itsinda kuko mwabishatse, mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyene badasangiye umugambwe, u Burundi burabakeneye bose. Reko ubwa mbere twumve impanuro aha abadasigana baraye batsinze amatora inyifato bofata n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane munda nabo mwahora muhiganwa. Mugwane munda, ntimwishime ntimushire isoni. Ntimushire isoni. Neva nawatsinze qu'est-ce qu'il fait? Neva atsinze amatora qu'est-ce qu'il fait? Tuzobashiririza. Un président de la République tuzobashiriza bavya nk'abantu. Tuzobashiririza. Bavyanga kandi bavyemera tuzobashiririza. Umuntu w'umupresident de la République yita ngo ni Sebarundi ariko arakanyukura ngo bavyanka canke bavyemera tuzobashiririza. Je nawe mvuga mbega ejo bundi niyo hagira God forbid imanza za gucibwa hakaba ba avoka b'abazungu ba France ati tusigure gushiriza ico bisigura mu gifaransa mu congereza mu abantu muzi ndimi bisigura iki. Hanyuma kamoza ati wewe nka president w'u Burundi abo bantu uzoshiririza ni bande exactement. Mugabo ucubona contrast entre ijambo ry'ihumure ni hatsinze umugambwe iprona hatsinze abarundi bose nihagire uwishima abatsinzwe n'abatsinze uburundi burabakeneye bose ko bose nabo mwana umwe nabo mwamwe bakora umwamwe ibintu nk'ivyo rya jambo moralize je nkuze kurikina keje cyane. Donc iyo ni contraste ya mbere ubona entre la victoire ya CNDD na victoire ya Ipronado de au moins de Rwagasore. Reka kumbure dukomeze ndabereke izindi exemple muraja kubona ico bita pattern mu congereza. Okay, mwarumvise amajambo abiri Neva yavuze ku munsi wo kwikukira uheruka. Imwe yavuze yicaye mu ntebe, indi yavuze ahagaze, arakondana imigambwe, arakondana ama eglise, arakondana imigambo ya kera za PDC, arakondana abarundi baja hanze. Iryo jambo mwararyumvise mwese nagize ko video message bisira muja kurondera mugo gusa muze akantu gato ingari karavuga ukaraba inzigo n'umujinya mugari kuri stade avuga mu mujinya mwinshi afite abarundi atwara mu gihugu kimaze imyaka mu mahoro n'umutekano. S'il vous plaît, ntabwo ndiko ndavuga igihugu kiri mu ntambara kuko ndaja kubereka nko kuri buyo hari ntambara mugabo ugasanga encore ku muso independence avuga ijambo ry'umwe, ijambo de reconciliation. Reka nuze kana gace gato natoye ohara nobu turacabona abamenyesha amana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umenga ni nderetsi z'umukoroni. Okay, urumva encore une fois abakoroni iryo jambo mwararyumvise kuba ataryumvise muja kurirondera n'ijya yavuze bukiye bwaho mugabo ko ari gukondana eglise catholique amashira hamadana gatekaze mu ntande mashira hamadari mu vya leta abantu baja muri diaspora meme akabavuga ngo nabantu babuze ivyo baja gukora. Iryo ni jambo ariko aravuga ku munsi mukuru wa independance ku gihugu novuga kirafise ibibazo bigihanze au niveau national mugabo ku vya sécurité ku niveau ya opposition na opposition afise na groupe armé ihari kirarasa ihu kiratuje abadede bakuru ivyo bashaka nk'Imana mugabo akaguma yidodombera abantu nk'umukecuru umenga bateruranye n'ubwo mucibo. Par contre hano turabona president Buyoya ijambo yavuze umukakaro mu cana rimwe sinzi ko ibi bitero vyabaye imbere yaho canke inyuma yaho mugabo dantureka yacana meturuka ko hatewe ibitero vya Parbehutu nuvuga ko Buyoya yarahanganye n'intambara haze imyaka 3 avuye ntega marangara etc ariko afashe ijambo ukumva ko reka hamagare abantu ubumwe abantu amahoro atareka avuga ngo bajya banaka kandi dukunda avuga ko cyari gihariho za opposition na Frodebo yakwigisha mu kinywabi poto kicho mukinywabi iri konese yabishika mu madiscours mugabo washyiramo cyavuga ahamagara abantu ati reka twirassemble. Abarundi batsindiye nta yo kwikukira kuko bashize hamwe, kuko bishimikije ubumwe, kuko bahakanye gucanamwo, kuko bahakanye amacakubiri. Urumva ntabwo ari
ariko aja kuraba kote negative ya independence nkandeva aja kuraba ibintu vya PDC imparti abantu benshi batanazi ntabwo ari gukutuka abakoroni n'abakiya kuvuga ati abarundi kica independence ese twosubira tukishira hamwe nka kujya nyene kujya twatoyegwa gasore mu gukomeza inaye y'ukwikukira n'ubu nyene ubumwe nibwo butegerezwa kutuja imbere ubumwe bw'abarundi bugoyagoye intaye y'ukwikukira izoba iri ku manga ubumwe bw'abarundi busambutse intaye y'ukwikukira izoba icitse imizi rusange rero turondera ishobora guca mu migambwe myinshi canke mu mugambwe umwe byose nibishoboka turamaze gushikiriza kenshi aho duhagaze asangwa abarundi bazoshikira intwaro rusange nyakuri baciye mu migambwe myinshi nta kibuza bazoheza bashinge iyo migambwe urumva vraiment nusome anonante yumva ntabwo imigambwe myinshi avuga ati niba abanyagihugu muhisemo guhitamo muzokora iyo migambwe kandi yari bahaye imigambwe myinshi fata abadede nawe gutusubiza inyuma ahubwo reka dusubize mu mugambwe umwe twarabonye ibyo abantu bashaka niba ariko barakonsulta mugamba ko ariko arabaza abanyagihugu kuri stade mugabo meme en réalité we yakoze ama groupe menshi ya consultation imigwi myinshi cyane haba kumwe bw'abarundi haba kuri multipartisme yavuze ko no mu gisirikare yavuze mugwi arikumva ko ni jambo rassembleur ni jambo y'ugihumure ni jambo ryo kuvuga ati igihugu ni cyanyu ibiri contrast n'aka kagwe kabadede kari ku butegetsi umenye igihugu ni ikintu cy'ikibare cy'iwabo bavuga ngo wewe turakwimye we turakwanse wozohera inyuma we ntushobora kwinjiramo wowe ibi bintu urabona ko harimo contrast ko i discours y'ihumure mu gihe cy'intambara Jovero répété na discours y'uguteranya abantu mu gihe cy'amahoro uburundi Jovero répété au moins en apparence ku ruhande rwa dede na munaka rabadogoya ko Morodi nkuko nabo bavyivugira bo ndabutse kandi ko nabo yabujya bahaze kumukubita kudeta uwashaka kumukubita yari Jean Baptiste Bagaza niko babivuga kuko niwe yari yarayakuye navyo nyene abantu benshi ntibashoboye kumenya kumva ko ico makuru atasiyukira gose mugabo yana bagaze kumukubita kudeta dore mpave muyibaza ngo bivuga ngo niyo mbare mu Burundi habaye makudeta menshi ayabaye reyishina yatarayishije ayo twamenye nayo tutamenye ntuze kumbwira ko abadede bonyine ari bo babonye ikintu bita kudeta ijyanzigo y'inzike ya reverie ni inzigo nyene y'ubwoko bw'iwabo ntanzi yo bayikuye sinabona ubwoko bw'ubuki mugaje n'inzigo y'abadede ubwoko bw'abadede nyine basinze gitegera uko ingana reka ariko ndakumvije ko no kuri boye habaye ikintu bita coup d'état manqué. Tentative de coup d'état à Bujumbura la nuit du 3 au 4 mars 92. Une trentaine de militaires de l'école des métiers de Muzinda, située à 15 km de Bujumbura, qui compte environ 1 millier de soldats, se sont rebellés contre le pouvoir en place à Bujumbura, mais ont été rapidement désarmés. Ces militaires ont essayé de s'emparer d'armes lourdes et de corrompre 2 camps militaires se trouvant dans la capitale, le premier bataillon de parachutistes et le bataillon blindé, mais ceux-ci refusent de renverser le gouvernement et les institutions en place et ainsi saboter le référendum constitutionnel prévu le 9 mars 92 qui doit entraîner le multipartisme au Burundi. Aujourd'hui, 164 soldats de l'école des métiers sont incarcérés et c'est le tribunal militaire qui, après enquête, déterminera les coupables. Jusqu'à présent, les enquêtes en cours n'ont pas encore révélé la participation à cette tentative de coup d'État d'officiers ou de civils. Bon, dans tous les cas, urumva ko abo bantu bahabaye ariko ubaze mbega ugende ubaze uti mbega ico gihe uyayisha abasirikare bangahe abari mu gisirikare mumbwira induru zavuze ku itevyo zangana gute eske yagira ngo Bagaza ngo uwo mpuma n'amagufano ya Hekenya ne jamais on n'a rien entendu ni radio sinzi ni aho ndayikuye mu archive ibintu byo guhubuguka tuzobamara tuzobakekenya tuzobarasagura tuzobicara bimivyimba bivyina mivyimba c'est trop ridicule nahanagenda kweke donc yiko batumva igifaransa yari tentative de coup d'état icyo igifaransa bagomye kwita coup d'état buyoya mu cana kabiri hanini barabagwanya uwo mugambi nyene w'umwe n'amahoro iyo referendum amatora twakoze mu cana kabiri bari ko bagwanya na multipartisme évidemment kuko hari abantu benshi batashaka changement mu Burundi ivyo nibisanzwe changement abantu bayanka mugabo mva ko bagize coup d'état yabaze ko bapfunzwe mugabo kumbura bari mu gisika mumbwira ntaho twumvise imivyimba mu nzu zitembagara
abana babishwe mu makartier buyo yaja kuri televiziyo canke akagajo canke umukuru wa iprona ngira ngo yari mwe avuga ngo twabagandaguye ngo mugenda mubaze ngo bwose ngo fye ngo kojiga verbe never it's n'ibintu biba mu bucamanza mugabo mu majambo omwe public hakaba un discours rassembleur c'est ça umudirija c'est ça umurider nico tuba dukine mu Burundi mugabo ico kintu mu badede carabuze bo aho bahagaze ni tuzobagandagura bo kumbere ko batakurikiranye ijambo rya Reveriye reka tugire contrast encore une fois abantu mwari mukuze muri 92 nta kintu tuze twumva kuri yo kudeta twabize kumbure mu makuru birengana mugabo ntitwumvise buyo yaciye agenda ahantu ngo araze abantu agenda kuri televiziyo agenda arigamba ngo urabona ngo muzobaze ngo inkwarira mobwa ngo nagize ngo asikare bariya na bariya chances are neza ko atabantu yishe dantureka muri yo ka me listen to this guy umviriza uyu mugabo umviriza uyu muhizi wacu ariwe bita nyambari we Reveriye ukuntu yigamba n'ukuntu sinzigo yinzikira itagira ukwingana 2015 apana gutimbaza ubutegetsi kubacavuga ngo ni inkuru nziza twe ni system inkuru nziza ndayishimiye hari moji iki naco mumenya kandi kigiye nk'abantu abadede bakwiye kugenda je munyihanganire bo contrastinga n'ivyo Pacifique yavuze ngo yabwiwe na Niyombare jedede muna ko ari system kandi baravuga ko ari system so yaba nkuru nziza yaje yasiza akajagari mu 2015 2020 agasigaho never akabandanirizaho uyu muhizora no kwameze eske ndabirabe yo ukora neza donc ni systeme s'il faut partir ensemble mugari umva yuko ubuyo yaba mukubise kudeta yavuze ati nabantu bagomba kunkubita kudeta nta systeme bariho yo gukura kandi encore une fois ko nabivuze ntagwama twumvise ku maradiyo buyagenda rigamba ngo tuzobamesa ukiruka kumugama CNDD tuguma tukwiruka ko hajya Niyombare tuzobarondera gushika bapfuye encore une fois Niyombare ni bangahe umva ni ibintu bitari déterminé Niyombare arimo bangahe ni hasa ni double ubaronda kugeza bapfuye why mwabadedemwe mugira inzigo yinzikira ku muntu mwafatanyije urugamba umuntu ni kudete ikora ta muntu ya novuga yishe bon birashobora kuba ko abantu barazaguranye komsa mugabo ntabwo yatanguye kujya ko kuri ndadaye ngo agenda banza afate Reveriye canke ndakugareka cyangwa ndi muntu abanza mufunge iyo nzigo yinzikira ku muntu mugwaneza mwakoranye imuyivana hehe bajya bari kuri liste noire liste irondegwa na CNDD gushika umusa zo kwinjira mu kuzimu ni bo iki naco kimbabaza ukuntu abadede baze ko ari inkozi ziki majo vero répéter abadede murazi ko mufise impfu nyinshi mwagirizwa okay avuga ngo mwaza mutameka amazira ntoki abantu bo ivyo ntavyo nabonye mugabo ibitero vyabaye sepa mu makambi y'impunzi hamwe nk'izabugendana kuri ya shure yibuta narumvise nyambari iteza ejo nagize ngo nitora namwe murafise ibintu vy'amafu ko murabayiranda mugomba kuja ahantu mugacira imanza abantu nkuko umenga muri abantu mugabo mukagira muvuga ngo nakango tuzomuhitana katuzomumesa stop this ba embre mufite kwigura cyo twese murondera abantu mutumvikana muganire mushire hamwe ivyo nivyo kwigagataza nivyo bizobaheza inyuma kujya intera hamwe ziguye mu gahinga ziberabera imva turashaka kuzisaba zitahe bazishira ubanza kuko twe twavuze uti nuguhebuza hadiho murazi cyo bita guhebuza mbana kubaze nka wewe nk'ubu ufite imyaka 60 peut-être waravunitse ukuguru warabaye mu ishamba udusigaje imyaka ingahe yo kubaho nkuru nziza ari hehe Adolphe ari hehe Sepa Bunyoni ari hehe nubwo kumbura ari quelque part ari he exactement qui sait que wewe ejo never atazoba yagutaye mu buroko d'ailleurs sinzi ko wahatswe kugandagurwa nayo mangetengete ya nyumwese kubera ko wumva kumenga uri kintu cy'ikimana ugomba kudesida nindapfa uno munsi bazopfa ryari iyo temerite bwana Reveriye uyivana hehe aba bantu bazohera nabi je vais vous rassurer ndakwibutsa kandi ko abantu benshi bo abaditateur benshi bihagarara ko barafata gaforoma abahungu babo bakaba bari mu gisirikare je ne pense pas ko mu gisirikare abana biwawe bivuga ngo muzi binogo byose biri hirya no hino wewe none washobora kugishobora kuja muri ivyo binogo no wizeye ko hari abana babandi imbonera kure batafite na formation ko bazoja kuberabera mu mashamba they want bazoca bafata inzira ajya muri Tanzania zo kuvuga urusoro rwa mbere uzoraba uzokumigwa guhebuza umuntu ukavuga uti ubutegetsi butangwa n'abene igihugu abandi bose hebura cuka but anyway nagomba sinshaka kuvuga kuri no jambo kumbere nzora mu mwanya wo kusesangura amashaka kweka contraste entre coup d'état 2015 na coup d'état zagiye ziba kuri
ku ntwaro z'abatutsi faut que je le dise personnellement kuko arabaye kumeme zabaye réussi kuza abaye réussi nayo nitwa nta bantu vy'amaraso yasesagurika barayihana nabo nyene kuriyere kugwenge hanyuma bagaca babigezaho nyene vyaba bihereyaho irase vyaca bihereraho kumbera haje guhanwa abantu 2-3 muga vyabiherayo ka ntuzeye ka nkiyo ya 92 nta niyo abantu benshi twamenye nta nubwo yabaye mu mamedia mugabo bahamaze imyaka 10 na inzigo ivaye imyaka 10 na vous avez avancé kudetani yarayishije aba ofisi banyina harimo yakozwe ko abayishimwe arabafashe mara bapfunze abandi barangaye what the Okay, iyo jambo rya reverse no ndaryumviriza isuka y'ikituga cyane reka ariko mumvirize indaba hindi context igihe aba CNDD-FDD bariko baratera leta y'u Burundi umushikiranganje wo kwivuna basi bamwita Colonel Firmin Sinzoyiheba benshi bakunda harimo abamutazira kagajo yaravuze ijambo nawe yaravuga amajambo menshi n'umuntu novuga yari mediatique ariko umvize iri jambo encore une fois uri contraste n'ijambo ntuze yavuze ko bagiye kwica abantu yirata ngo abantu bamaze kwica cyangwa n'ushaka no kuyisubiramo mu gihe igihugu kiri mu mahoro relativement yico gihe abadede bagenda baratera barasagura hirya no hino bica abantu bategera amabus etc. encore une fois sinako ndakondana la réalité armée y'abadede ndi kuvuga gusa la réalité sur terrain niyo yari ihari kandi ubiravyo ku maso y'abari ku butegetsi barabateroriste niko babivuga mugabo cette fois-ci nta muntu numwe ariko aragwanya CNDD nta rusoro na rumwe rw'umwansi uri gusohoka muri CNDD muri myaka peut-être 10 iheze mugabo ukumva amajambo ariko aravuga akakaye gutyo contrairement ni jambo umuntu yavuze bari en pleine guerre. Colonel Sinzoyiheba ari umushikiranganje wo kwivuna abansi yipfuza gukingira bose abahutu abatutsi n'abatwa ndi umushikiranganje wo kwivuna abansi wo kwivuna ivyo bipfa mutima wo gutabara abahutu n'abatutsi n'abatwa b'umutima icyo cyo gudako karakuda gwakina doge okay kumbe ngasi bipfa mutima mugabo vraiment je ndakubesha ubonye ibintu abadede bakora ingene bica abantu ingene bafunga abantu ingene bahungisha abantu ntibige barondera reconciliation nibukanye kandi ko kiyagiye cyo kuri buya 92 yereka yatumira abarundi bari hanze batahe barabingene ibintu bimeze kugira ngo habe rapatriement yari programme de rapatriement abantu bari muri secondaire turibuka yuko twahubona abanyeshuri bavuye mu Rwanda bavuye muri Zaire baze tukigana bitwa abarapa muri make mugabo rapatrier abadede muri myaka ibamazeho ntibiyege bagira effort nanto yo kwiraprocha n'abantu baba opposa ngo rako buvugana canke impunzi vuga ati bo reka tubahumurize mutaye mwebwe dantureka vous n'êtes pas nuisible reka da nuwibeshe ngo aratashe vuga ati bonje dantureka na mwana mutoyi na umuhungu na umuntu atahambaye reka nitahire taxi driver ngo buzomva ngo bamunyuruje bamwishe. Anyway, iramvye byo butfa mutemenya ko kuna masoka asha kaca bagenda ngo bogura assurance gura kisimya moto nta muwe abandi bakabaye ko bigira imisi mikuru yo hiyo donc umutima wowe biranaka ko ari mu kepede kakubesha ariko reka twumvirize ingene kagajo akomeza kutubwira ibijanye n'ivyo bipfa mutima ni kagajo bivuze Jesse nabivuze yamye yifuza yuko igihugu cy'u Burundi kirongorwa n'abategetsi bakunda igihugu dukeneye umutegetsi yaba umuhutu yaba umututsi akunda abarundi adatwarira ubwoko adatwarira intara nimba ari umuhutu agatwara akunda igihugu tuzovumera tumukomera amashi tumurarire kwijoro nimba ari umututsi akunda abarundi akunda abahutu akunda abatutsi n'abatwa tuzomuvumerera tumurarire kwijoro. Urumva umukuru w'abasigato turasirikare encore une fois ushaka gute karagahe mu vyari bikime omwe uri kuravyumviriza uri mu ntambara uravuga uti turafise umuntu abantu baturaririye mvuga ngo tungo turabakerera ngo turabanika mwese ngo nimugerageze tubanike akavuga ati tuzokurara kwijuru umuntu wese tubatwara mvuga gatwara neza. Encore une fois kumbura abantu bari mu Burundi réalité différente ariko ndi kuvuga ko hari amajambo yihumure chaque fois u Burundi butari ko butwagwa n'abadede wumva abantu bahumuriza. Mais cette fois-ci abadede ni kututega imisi gusa. C'est très grave. C'est très grave. Bon, mukurangiza nagira ngo ndabumvise rino jambo rya Pierre Buyoya yavuze ku rupfu yumvise urupfu rwa Petero Nkurunziza. Hanyuma kumbure ncengeza ngaho sinovuga vyinshi cyane kuko umutwe ucumeneka.
twabonera akaryo ko guhoza umuryango wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza, guhoza kandi abarundi bose ko babuze umukuru w'igihugu yari amaze imyaka 15 yose abarongora. Urumva icyo ni ikintu kitoroshe mu gihugu n'abanyagihugu. Icya kabiri ni uko urwo rupfu rwarabaye urupfu giturumbuka rushika kandi mu bihe bitoroshe, mu bihe mu Burundi ariko harashingwa inzego zishasha mu gihe abarundi baje gutora ukuru. Ariko urumva ko ariko aravugana n'umutima, afise umutima w'impuhwe pour la famille ku Burundi, ku famille yiwe, atari karahuzagurika ngo barakabona apfuye etc. Urashaka kubona difference entre amadiscours ahumuriza n'amadiscours ateranya, aturira, atwika. Umukuru w'igihugu witabye Imana ntago mwakoranye, ariko ibyo ari byo byose ni umunyapolitike waruzi. Nk'ikintu wifuza kugeza ku Barundi wamwibukiraho ni nk'iki? Twibuke kandi yuko en fait Buyoya yari yaraciye urubanza uyo muhizi nyene Nkurunziza n'abandi badede batari bake babagiza terrorisme, urubanza rwo gupfungwa canke rwo kwicwa, sinibuka uko gwari uri mugabo ngari capitale en fait kuje kinigwa bwafutwe. Mugabo still yaragwibagiye, ivyo vyaraheze, vyo mu ntambara ubu vyaraheze. Mugabo bahizi ntibihera après ce temps. Niyumvira ko abarundi batari bake baribuka ko President Nkurunziza yatanguye kurongora Uburundi afise ibyiyumviro byiza, imigambi myiza yo gushira hamwe abarundi. Kandi urumva arasimbutse ivyo buri maki kubera hariho n'urubanza ubatanguye aho yatanguye neza, aramusiza amavuta aho credit is due, yaratwaye neza agitangura, uske abantu benshi bemera. Mbere gushikaho igihe tuvuga tuti nkumbure twaronse inzira yo kuva muri njyane twamazemo imyaka n'iyindi. Rero cyabaye igice cya mbere cy'imyaka yamaze ku butegetsi, mugabo mu nyuma uko byagiye birabandanya, cyane cyane dufatiye kuva mu 2015 ibyagenze neza nk'uko twabyifuza. Ariko urumva ko avuga n'imvugo mbabarira amatwi, ntivyagenze neza nk'uko twavyifuza. Ntabwo ari karahubuka ngo urabona ngo yaciye ngo avyonona, ntivyagenze neza nk'uko twavyifuza. Ukumva ko ari kaha icubahiro umuntu. Harabaye ibintu byinshi bisa n'ibidusubiza inyuma. Nico gituma mbere nifuje nti yuko turavye ibyo byose ubu abategetsi ba none bofata ingingo zo kubikosora, bugira ingendo nshasha kugira ngo dusubire mu nzira nziza. Voilà, ekangezaho mushaka kuja kurana amadisco yose ari kuri internet, ari kurumva yuko harimo amajambo yihumure, amajambo yo kubahana, amajambo yo kuvuga ati ibi bintu ntivyagenze neza, nubwo bwambe byagenze neza siko twavyifuza, ariko kuvuga ko harimo ituza, harimo guhumuriza mu majambo twagenda turumva no mu gihe cy'intambara. Imbere yo kurangiza ahubwo nibutse ko buyamfete baramurasa kenshi cyane, haraba ibitero vyinshi, haraba intambara nyinshi, hatanguye igyantegama na marangara, benshi bavuga ngo ni baptisme in fire, umubatisme mu muriro, le baptême dans le feu. Mugabo igihe habaye intega na marangara, aho byo ati bo reka turabantu bose baduteye tubatikize, reka dufate abantu mu yandi ma province turaba bari babashigikiye, turonda afite ivyo vyiyumviro, reka kwanza tuvuge Habyarimana ni warugisa abantu tangure duhangane nkuko Kagame ahanganye na Nkuru na Ntuzeye na Ndayishimiye. Yavuze discours je ngoma nibuka cyane n'ubwo ntazi verbatim, hava ngo ni scepticisme de certains, le machiavélisme de certains. Baza ko yavuga ko umure n'abari ku ruhande rwiwe ko ngo tubibonye umva ko n'abari ku ruhande rwiwe batemera ivyo ariko aravuga ati rien ne viendra à bout de ma détermination à tourner la page pour réconcilier définitivement mon peuple. En effet, yaciye ashiraho imigwi yo kurondera ubumwe n'amahoro, ashiramo guverinoma y'ubumwe yarimo ngo moitié y'abahutu moitié y'abatutsi,
kumenya n'irya charte de l'unité nationale niho hoba havuye iyo projet ariko projet zabuya zose yari ubumwe amahoro reconciliation etc. Et donc le projet yabuyoya ma discours yewe yari ubumwe amahoro reconciliation concertation kandi yarabigendera hariho imigwi myinshi ivanze abahutu n'abatutsi bamariko bariga ivyo bibazo ikibazo cy'umwe ikibazo ca demokrasi ikibazo ca multipartisme etc. Buyo yaratewe na pato na bivuze mu za Kamenge we mu za 91 naho nyine ntagiye wumva ku radio ngo twabuhumba humvye ngo ugenda murabi imivyimba mu ruzi ngo twago bose ngo twago ngo nibagaruke donc habaye intambara avuga ngo reka tuge tubice nabwo uzokumwe karigaga arida ngo murabaza ntega marangara ngo murabaza ngo twaragandaguye ngo twaragaritse ngo amajana abiri bose baragiye yavuze ko azotumara navuze ubufisi ngo tuzomwica none se kugwana baraje mu 2012 dufata imbere yabo 12 barinjiye mu kibitoke twarabamaze bose mu 2014 barinjiye mu kwezi kwa12 bose barabishe mu 2015 binjiriye mu kibira ikabarore bose barapfuye kumuraza no mugira umunsi mwiza